This is KP1 TV, Imbuto Imera, Joseph Kabendo. This is Lamji. Sawa, tugomba twigire impumyi dupima abantu bafise umutima mwiza n'abafise umutima mubi. Guys, uduha azoba tomboye. Utwima turamureka twigire. Sawa, je ngomba nigire impumyi, ndambara amarori nawe. Je nanje ndagufatiriye inkoni, hanyuma tugende turasaba abantu bose tuza guhura nabo. Turaba ufise umutima mwiza. Ko waje murabona ndabona. Gusa ngomba nigire impumyi twagiye. Okay. Turabigenza uku. Sawa. Urankurikira. Umuvyeyi nisa. Nisa. Umuvyeyi. Ndakwibwira akantu dufise ikibazo Shiga mwene ngo umuhungu afise ingwara y'amaso yaraho none wumva kwa muganga baduciye amafaranga n'imiranitse yewe ko tugana dusaba gufasha mu bantu wafise umutima mwiza akadufasha akaduha amafaranga tukongeza kwayo n'utuye wamukotse nshuti wanje cyane ko ntacyo kwisi ubunyene nukuri ndagushimira haco noreka gukora ko gishoboka Imana nicabona ari kurabuka amezagiza base n'ibihombe temera bimeze neza n'igihumbi cyo kujya sasa zirabifata yo acha Imana guheza yego iko mine kubona barabafasha kwera abari ngabo mikoro kandi tutanditse mabo ntibisaba kuba wanditse nta kundi mabo
ama muvyeyi icambere manje kugushimira cyane nukuri wakoze sivyo twebwe twahereye ahantu kure tuzunguruka uwo muhungu yigize impumyi kandi atari impumyi kugira turabe abantu imitima yabo avuga bafite umutima mwiza w'ikigongo wo gufasha kuburyo naho cyoba 1000 canke amajana 5 canke 2 canke 1010 canke 30 canke 100 ashobora kubitanga sivyo twabuze nungo niko twaheze dushika kuri wewe ukagira umutima mwiza wo kudufasha nukuri ikintu cya mbere dushaka ubanze ubwire abantu kuko ari abantu bavyumva canke babibona bakabyirengagiza ugira ikintu babwiye ugire n'icyo wobahanura n'uwo mutima mwiza wagize wo gutanga kuri wewe kuco woba usumije abandi canke ku bintu woba ubibonamwo ku buryo wogira umutima w'ikigongo wota ushobora gufasha umuntu wari wese ubonye mwibarabara ubuzima usanga twese ariko iyo umuntu usanga afite ikibazo kiriya ariko ugasanga mu nyuma nawe arafise uwundi amusumbya wewe ubonye uti ko akakanira gacagijeko reka kugira nawe kumve karinze yubahuka kuntege ibiganza kananje ndabico shira ese kuba umuntu abatunze cyane agatima konyene konyene niko gakoresha umuntu mabuja twe twagiye ahantu heza hariho naho bashatse kudukubita aho batashatse kudukubita abandi bakatwishyura ibitajanye bakatwishyura nabi kandi babona yuko ari ibintu biri seriye none abantu bafise umutima nk'uwo w'igikoko nk'uko wobahanura iki usanzwe ubuzima bw'ubutwayemo nakubwiye buragoye ariko umwe wese arafise ingene abona ibintu biriko biramuca kungene bimeze abasha kuba umunsi yaronse ejo akabura ashagase bwa bundi bizokoma kwa kundi Imana yampevye n'umwiheburo bisanzwe bizana n'ubuzima turimo ubu hari umuntu agira ati wowe mama wanje urarose nayo n'ubusaba kijeho nanamuguye rero urumva guhanura ashaka guhanura umuntu akabyumva akabitahura abona yuko ugize uti ko naka yashoboye kumuhanura akabyumva uyu munsi azohindura ariko afite umutima w'igikoko akundi tubyakira uko nyene abantu rero dufise imitima imwe nakarafise akatima k'igongo ujyana n'akantu yo guhanura umuntu ugira ati tujye turagerageza kubabariranira ubone ko uyu munsi basi nimba wabuze yakwishyuye nabi kubera ishaka nimba yaronse ibyo kuri urashobora guhera ati reka nanjye uwo munsi naronse reka nanjye nk'abandi sawa mabuja nkwereke mabuja iyo warinze ugira umutima mwiza nk'ujya nawe ntiwogende ukunyere n'ukuri ngira ndagufashe ndagushimire kandi uzobukora ndagushimire wakira akagafana sibyo murakoze cyane Imana reka nkwereke sibyo urabona ibi ni 2000 4 6 8 10 niko gafana ndaguhaye kandi mwakire no kuri murakoze no kuri ndabashimiye kugira wigore ukore icyo gikorwa ahantu twazubuse uravye naho twagiye aho twaciye nkabona kubera abateza usanga bafashe mfate bagize bafatana nkwerekeje amawe agenda bishimye kandi murakoze ubona umutima w'umufisi wo guhanura uyu munsi turayicigwa muri jewe no ku bandi sawa murakoze cyane kubera iki ku gikorwa cyiza ukoze gusa biva gushima naho ataco no kuri murakoze iyi nigisho ku bantu bose bari ngaho abavyeyi ni nkamwe okay hama ndagushimiye cyane rero ego nawe no guhanura uyu munsi mubigize ngaha muri public muzoja n'ahandi n'abandi mu rugwaruka nkunda ndagushimiye cyane no kuri urakoze urakoze nawe